wari kubigira uku. No. Bikaba uko ubyumva umwami. Haleluya. Amena. Imiganiro ya 3:5. Ako kantu gasubiremo. Ko muri Fiançailles ugasubiremo. Uze kugasubiramo neza. Bareke kuguma baganza abantu babandi. Brava kwawe. Yes. Nukemere Fiançailles ko ari umuntu yinjiramo. Yes. Akayinjiramo urasambutse. Kazama, nende cyo umugabo wanje. Niba ari umugabo wanje ashaka kubwira. Ndacyaba mbona amubwiriye shaho. Cyaba no myereka zibiga. Araheze kugusamburira. Mafuta hayo. Senga. Soma bambere kabisa. Tugiye gusoma mu izina rya Kristo. Yaramutse mu izina ryande. Ya Yesu. Mbega wagumiza ijisho ku kintu kirarenga. Mbega wagumiza ijisho ku kintu kiriko kirarenga. Kuko ubutunzi nibwo burakumera amababa. y'ukuma bwambaye amababa y'urukuma. Iguruka igumbere mu ijuru. Professor, ubutunzi nibwo burakumera amababa y'urukuma. Bukaguruka butumbereye hehe? Nijoro ndakagaruka bukabuzana 13 osila ahera 13 vende 13 vende umunyangeso nziza aragana n'ubutukuru. Come on. Ubutunzi bw'umunyabyaha Ariko ubutunzi bw'umunyabyaha buziganirijwe umugororotsi. Beraga. Nukuri. Subiremo kabisa. Umunyangeso nziza aragana n'ubutukuru. Ariko ubutunzi bw'umunyabyaha buziganirijwe umugororotsi. Zaburi ibiganza byacu. Ijambo ry'Imana twasomye muri Filipi. Yari umukozi w'Imana Pawulo. Yariko arirata igikorwa cyiza Epafuro yakoze. Haleluya. Filipo yari ahantu, Pawulo yari ahantu yaratehaniwe. Yari ahantu yoba atabona ubutunzi. Yari ahantu yoba ari ahantu h'inzara. Nabigaho haca haza Pawulo bita transfer ituma Epafuro n'ishengero ryiwe badashobora kugumya ibyo kurya mu gihe Pawulo abikeneye. Haleluya. Niyo mpamvu baravuga ngo ndahaze kandi ndafise kuko mfise n'umurengera kubera ko mwebwe hari ibyo mwarungitse. Birongeza ati power transfer. Ubushobozi burunduke. Haleluya. Ni ubushobozi bukurundikira ikintu wari ukeneye kandi utakiruhiye. Ubushobozi iyo bufise ni ubushobozi kenshi dukunda kubona ku barozi abakene. Arashobora gukontorora ububiko bw'amafaranga yawe ugasanga ukayakuyemo ayagomba. Ugasanga ukarubatse inzu ugasanga ukarateye imbere utazamera kuba amafaranga atari karakora. Kumbe afise ubushobozi wowe uragenda ugacumukura hama baza gucumukura ayo bacumukuriye araza mwijoro akayatora akayajana. Power transfer, come on. Hallelujah. Iragutse. Iyo ufise n'ubushobozi butuma ukontorora ubutunzi bw'ijuru cyangwa ugakontorora ubutunzi bw'abandi bantu.
nababwira ati naje guhagurutsa abakristo bo muri Foursquare baba abantu b'imwe batari abanyamubiri, baba abantu buzuye, baba abakristo birizi, baba abakristo bafise byose, bikwije bafise n'umurengera. Haleluya. Hari abantu muri Bibiliya Imana yari yarahaye ino power. Igihe kimwe Mose ari ku musozi, Imana imubwira ati Mose, ubu rero mugomba muve muri Egiputa, nimwova n'ukuboko. Come on. Gende ubwire abagore, ubwire abagabo bagende ku babanyi babo b'Abanyegiputa. Ababanyi b'Abanyegiputa muri Egiputa barafise ubutunzi, barafise amafeza, barafise amazahabu, barafise ubugenegene, barafise n'ibindi bintu. Ubusho ko ngomba mbakurere muri Egiputa, nimwova n'ukuboko, ngomba ndabaha ubushobozi, muze mugende ku miryango, ku mazu y'Abanyegiputa, mubasabe amafeza bazoyabaha, mubasabe amazahabu bazoyabaha, mubasabe ubutunzi bazobubaha. My God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Abisirayeli bagenda babikora uko, ariko harageze aho batarinda kubasaba, agishika byonyene imbere y'inzu y'Umunyegiputa, Umunyegiputa yaribwiriza ibyo Umwisirayeli akeneye. Ndakumva. Sinzi ko hari umuntu ariko aranyumva cyane. Haleluya. Agitumbera umuryango vyonyene, babaca babwira ati Umunyegiputa arakeneye ifeza, baca winjira mu kazi gusabye, ukaca ugenda ukazikurayo, ukaziruzanira. Alo. Umvugire amen. Bari bafise ubushobozi ku rugendo baba bihuye, ntibashobora kugura amafeza kandi ayakeneye. Ako kantu karakomeye. Haleluya. Come on. N'ubushobozi butuma wowe utagenda gusara umuntu abitse amavarize arimwo amahuzu, guhura gusa, yabaye naca yinjira akihuza akazigutako. Korunguriro wanigishije Profesa. Ndabigendagendamo mu izina rya Yesu. Bwari ubushobozi Abanyegiputa ntibashobora kuresista kugumanya ubutunzi mu gihe babonye Umwisirayeli. Banaje ntabwo icyubahiro. Praise the Lord. Amen. Iyi pawa niyo dukeneye nk'abakristo. Urashonje, inzara igomba ikwice, kandi mu babanyi ari abantu babifise. Ukeneye ubushobozi reka byo gutera isoni kugera ku musaba, ariko urakeneye ubushobozi mu gihe uzoba ushonje, adashobora kugumana ibiro 10 bya stock mu nzu. Uzava kwirengana cyangwa wicaye wigamye uvuga ngo ndarindiye nte, zone umuntu arazanye n'agasiga. Uwo munsi akaba aragize amahera yo kuriha inzara kunaniye, uri kubaza nzoya kuba hehe, uri kuriterera mu nzira ukazamba n'ubu Imana nuko Imana yanteza kije bitanu. Tora nashobora kuresista kugumanya amafaranga mu gihe wowe uyakeneye. Nigisohoka hano batangure. Bayambi. Hari umuntu ariko aranyumva? None bavuga gute ku bwanje ubwo bushobozi utabufise? Erega no mu ntwaro ya cyami wowe wafa kumva abasoda bakeneye ingabo z'umwami zije ku mbuga, wowe waca wisohorera amasoro wasaruka wayatanze, wasaruka wazanye amagi, wasaruka wagize yego n'abatona bigusaba, wowe wasanga bavyigemuriye. Ukibabonye gusa bare baje bakiri mu nzira aho tugenda kwiruka, aho kantu gasubiremo abaki. Haleluya. Bakikubona gusa uca usanuka baguhaye bimwe wifuza. Mwese
ubushobozi. Haleluya. Ubiriza umwami Salomo Imana yari yaramuhaye buno bushobozi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta muntu yaza kuri Salomo ngo abami bose abahambaye bo ku isi bose baza kuri Salomo. Haleluya. Kandi ngo ntibigera bazimba akaboko, baza bazanye ibitayega, baza bazanye ubutunzi, bazanye amafeza, bazanye amadolari, bazanye ibiribwa, baje kuri Salomo. Salomo ntiyari basaba mugabo kubera ko yari afise iyo power byatuma umuntu adatembera mu rugi wiwe aca kubera. Yes, apana umunwa gusa, hamwe umuntu yumvira gutembera iwawe agatuma asiba mu gihe adafise. Nabanyarisa ko tugomba mu ngo shaka batabarero umuntu aza ati man of God, sewe ndahashe mugira tugutembere. Yes, kandi akacaza afise bahashaje. Ibirenge biguma biza kugana imbuga bigaragara. Arageza uko tubirengera. Biyumvire kugutemberera byonyine aca abanza akaja muri krize y'ukuntu arondera ibyazazanye yikoreye. Power transfer. Yes. Power transfer. Naho ikintu ugikeneye uzibara Imana ikurungikira umuntu agize cya kintu ufise. Stop imigomba. Uvugire amena. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ubutunzi bw'abanyabyaha busiganirijwe abagororotse. Bisigura ngo iki? Haleluya. Hariho umuntu ariko araruha, ariko aracika iyede, hari umuntu ariko ariruka n'amafaranga, mugabo ayo mafaranga aziganirijwe wowe. Wowe uri mu nzira uhejeje kwisengera Imana uragiye, ushitse mu nzira hari umuntu abazi ko azi ko ariko arakora mugabo ajyana kwirenga yewe w'Imana akacaza akubwiriza. Rero ayo mahera ukayakoresha utabanje kurondera umukozi w'Imana, utabanje kugenda kubonaka bazibonera kuba turukiri, bazibonera iminsi nziza, bazibonera ibiharage, bazibonera power transfer. Hamwe umuntu arima icyuya kikazuka, mugabo ahagaze gusarura akabura amahoro kurya gushora, atabanje kugusanga ku mbuga akuzanira ikiro cyangwa bibiri.